Mwakoze rero mwese kwitaba nk'uko musanzwe mubizi mu Burundi turafise ikibazo kimaze imyaka myinshi, turafise ikibazo gisa nkaho kizingamitse igihugu, naho bamwe ubu unye bavuga ngo nta bibanza bigifise, naho abandi bavuga bati biragifise, abandi bakavuga bati nta moko abaho haba na gatoyi. Mu kurindira ko umutumire wundi aza, nagira mbe ndahaye ijambo itorero Burundi ni Dr Alphonse Rugambarara, ariko mbanje kukuramutsa Rugambarara, nimba unyumva ndaguhaye amahoro. Rugambarara uri muted, sinzi ko Alphonse Rugambarara wowe unyumva? Alphonse Rugambarara sinzi ko muriko muramwumva. Radio Peace FM yagomba kuzaramutsa mwugurure mikro tubona izimije. Ndondeza muranyuva? Ego yambu cane, karibu turabumva. Peace uramwumva Radio Peace FM? Ndego byari byangoye kuyikonekta, iguma ivuga ati sinshobora kugura ikiganiro. Ubu rero ni sawa, murakoze cyane. Ego yambu cane rwose. Rugambarara uranyumva? Mbega ngo muramwumva Rugambarara, muramwumva Radio Peace FM? Ndumva umenga je ndamwumva mwese ariko mwe ntimwumvikana. Mikro y'ucirugara kandi ariko dutekane ibyuma bya Excel igihe byakinga. Muramwumva Rugambarara? Muramwumva Radio Peace FM ariko aravuga? Oya, Radio Peace FM sindamwumva. Gerageza uvuge Radio. Ntunyumva? Uranyumva? Ubu uranyumva ga Alphonse? N'ubu ntimumwumvise? Oya, n'ubu sindamwumva. Oya, ntariko aravuga. Yiwe yuguruye ariko sindamwumva. Okay, Christian wowe uranyumva? Genda kumva. Christian nanje uranyumva? Ndamwumva. Agenda won. Munezero uranyumva? Yego, Munezero numva n'ijwi ryawe risohoka neza, na Ndondeza ndamwumva, na Christian ndamwumva, ariko Alphonse Rugambarara sindiko ndamwumva. Ariko ntaco Ndondeza umubwira ibyo nari ndamubwiye ko nari ndamuhaye ikaze, abandi ko banyumva ni sawa. Nagira abanze atubwire, ari mu bantu batemeza ko mu Burundi haba ubwoko, mu gihe abandi bavuga ko bubaho. Wo mumbariza nimba wowe ashobora kukumva akaduha insiguro neza y'ubwo bwoko avuga ko butabaho, kuko ari mu bantu babigwanya bakavuga ko mu Burundi atarimo kahari. Rugambarara, ko mutamwumva Radio Peace FM mbariye ati ntaco tubandanye ikiganiro ku yarabahaye ikaze mu kiganiro, hanyuma yagomba kubabaza ikibazo cyane. Ego yagomba kubabaza ikibazo ca mbere. Ahereje avuga ati arazi ko muri mu bantu mutemera ivyo bintu by'amoko. Yagomba mubanze mutubarire kwanza ico mwebwe ivyo by'amoko muvyiyumvirako. Nuko Radio Peace FM? Ego ni nuko aravuze ngo ego. Okay, tumaze iminsi tuvuga kuri ico kibazo c'amoko. Mu kiganiro giheruka cyaremesha na itorero twaragerageje kubisigura, ariko nibaza ko bikenewe yuko abantu babitahura neza uko biri. Ubwa mbere novuga ko ijambo ubwoko ryahinduwe muri definition yabyo.
mu kiganiro giheruka nari nasabye yuko abantu bonyene bogira ubushakashatsi biroroshe cyane uja kuri Google ugatapa ethnie ikikubwira icyo ari cyo ethnie ugiye rero kuraba uko bisigura ethnie wosanga ethnie by'ukuri ari umurundi k'abarundi basangiye byinshi basangiye igihugu basangiye indondagihugu cabo bari bamaze imyaka y'aminjana bari kumwe basangiye imico kama basangiye ubutegetsi bari ku umwami w'u Burundi ni byinshi cyane bari basangiye ururimi muri definition ya Google rero ni icyo niho navuga niba turi aba intellectuel by'ukuri ntituba dukwiye gutamira ibyo badutamitse tutabanje kwibaza twebwe nyene mbega badusiguye neza baducafye uko turi cyangwa n'ibindi aho rero niho naheza nkerekana neza yuko kuvuga ubwoko ijyo jambo ubwoko ntushobora kurivuga ryonyene iyo rero bavuze ethnie iyo umuntu avuze ubwoko mu Kirundi ubu acabona ethnie kandi iryo jambo ubwoko ridashobora kuba ryonyene ni ubwoko bw'iki hariho n'ubwoko bw'inka none woza kuvuga ethnie de vache ubwoko bw'ibiharage niho rero umushakashatsi umwe Jean Pierre Chrétien yabyanditse neza ati ugiye mu nsiguro y'ukuri ya ubwoko ijambo ubwoko wopfa umuvuga ati ni catégorie ija kugira ama classement yose catégorie variété sorte n'ibindi rero tugarutse kuri iki kibazo mwabajije ahanini ni ukuvuga ko uko tubyita mu bushakashatsi twagize twavuze yuko hariho ubwoko nkomoko mu Kirundi birasigurika neza mu Kinyarwanda birasigurika neza ni iyo umuntu akomoka urashobora no kuvuga ubwoko bw'urukoba hajya bavuga les races mu bisanzwe bari ubwoko bw'urukoba hariho abirabure abera n'abadimudimu uko tubizi uko bimeze ubwo ni ubwoko bw'urukoba ni la race niko twotegerezwa kuyita hagaca haba rero ubwoko twise ubwoko bw'imibereho ni kuvuga les catégories sociales catégories économiques nk'uko tubisiguye mu Gifaransa il y a les aristocrates il y a les bourgeois il y a les serfs il y a aho hambere comme il y a les prolétaires il y a tout ça ce sont des catégories n'amacatégories socio-économiques aho niho itandukaniro riri n'ibyo umuzungu yazanye hama tukavyemera niho rero tuguma tubaza ati mbe ubwoko niki kuko hace haza ubwo bundi bwoko mu bushakashatsi twagize twabwise ubwoko nyomekano ni ubwoko badushize ko barabutwomeka hama natwe turavyemera kuva aho bandikiye ngo abahuta abatutsi abatwa ubwo twe tubwita ubwoko nyomekano tubiravye mu by'abazungu ariko aho hambere ku bami yari ubwoko bw'imibereho catégorie ou les variétés socio-économiques aho niho no tanguza iki kiganiro sigura neza yuko
hari itandukaniro kuko nafashe periode zitatu za histoire y'u Burundi, indondagihugu c'u Burundi, muko abarundi bazanye Uburundi bakaborganiza bagashiramwo inzego n'ibindi byose, culture, philosophie tout ni muri ico gihe c'abami. Igihe c'abazungu rero ubwoko nyomekano baje kutubwira ngo ahubwo mwabaye baduhaye inkomoko, hamwe abakera bashira imbere ubwoko nkomoko ari byo mu Kirundi twita umuryango, uko umwami akubaza umuryango nakubaza ico warayuriye. Ubwoko nkomoko ku bazungu barabukuye kuri imiryango baca barushira rero kuri kategori socio-economique, abariyo iba ubwoko nkomoko, kuko bavuga bati umuhutu ava aha, umututsi ava aha, umutwa, byose inkomoko yabaye les catégories socio-économiques. Tuja rero mu byo nyene mu bushakashatsi tugira twita aliénation identitaire, kuko ntitwabaye tucimenya inyomekano twarayemeye. Niho abantu bavuga ati koko ubwoko ubu mwarabugize bwo ubwicanyi bwarahabaye bivuye ngaho, ariko ntidutahure neza ko koko ari ingwara dufise aliénation identitaire. Uko niko nogereza ngaho, ibindi turaza kubivuga mu bibazo muza kubaza. Murakoze. Yego Alphonse Rugambarara, sinzi nanje kunyumva, ariko ikibazo ca mbere ngaha ayicanda kubaza uranyumva? Allo yes. Uranyumva? Allo muba mwanyumvise? Twakumvise itorero, twakumvise Rugambarara, ariko ndibaze yuko radio PCFM yoba atabumvise. Oya, je namwumvise. Wamwumvise? Ego, mumbarize ikibazo kuko we numva ashobora ariko je sindamwumva gushika ubu, sinzi ikibazo gihari kuri we. Ego, baziga radio PCFM. Reka ndamusabe Rugambarara kuko jewe ariko aranyumva. Amanuke nk'umu aje mu ba listeners, hanyuma agire demande shasha, kubera ko niho biza koroha. Kubera ko mumanuke hanyuma muce mugaruka. Okay. Komsa radio PCFM nawe ashobore kuba akumva, kuko wowe uri kuramwumva ariko wewe ntariko arakumva. Yego, twoba turaha ijambo rero Maître Christian Ntakirutimana, numwe mu ba Je quitte. Oui. Ego Christian, nimba unyumva, uranyumva? Ndakumva. Ego, wowe urabizi ko twarateguranye runo rugamba, twarateguranye kino kiganiro, urazi ko uri mu partenaire wacu. Nashaka umpera ikaze abamaze kuza bariko baradukurikira, hama kandi nawe ngira wamaze kumva ivyo Dr Alphonse Rugambarara yari karashikiriza, nimba ari hamwe bufise ico ubivuga ko duce twakira abandi. Ego, murakoze cyane. Nagomba kuramutsa abatumire bari ngaho, nongera ndabamenyesha yuko iki kiganiro twafatikanije na radio PCFM kugitegura, nk'uko dusanzwe dufise umugambi twateguriye hamwe radio PCFM n'urunani rw'abanyamategeko Raja Burundi witwa Rassemblement des juristes en action au Burundi. Dusanzwe twarateguriye uwundi mugambi hamwe witwa Bangwe n'Ibanga. Niko muranyumva? Ego, je ndakumva. Nanje ndakumva. Ego. Rero ni muri iyo ntumbero rero tuguma uwo mugambi Bangwe n'Ibanga n'umugambi twagiye hamwe na radio PCFM kugira turabe ngene mu Burundi dufatiye ku bibazo bihari
turondera ingene abarundi bosubiza hamwe kugira uburundi bugere ku mahoro arama. Tuvuze amahoro arama n'amahoro adafatiye ku mayeri, kubera twarabyize turakijya nino mu runani rw'abanyamategeko raja Burundi, dusanga mu bintu byinshi bikorwa harajamwo utuntu twovuga ko ari amayeri. Rero niyo ntumbero twatanguye no kurondera abantu benshi kugira mu ntumbero yo gusasagaza amahoro arama. Mu runani raja Burundi twaragiye turarondera imigwi myinshi y'abantu, tuvugana twumviriza ibyumviro byabo. Hariho n'umugwi witwa Arkebulan Revolution Movement, nawene nari nasabye ko mutumira kubera nawene ibibazo by'Uburundi arabyitaho cyane kandi numvise ari abantu bumva ibintu cyane neza. Rero ni muri uwo mugambi twagiye turahura na Dr Rugambarara, itorero Burundi. Hanyuma twaraganiriye, ndamubwira uwo mugambi wabangwe n'ibanga icyo ugamije. Rero icyo twakoze twarumvise ibintu kumwe, arumva umugambi dufise wo gusasagaza amahoro arama. Hanyuma turavuga tuti kandi n'ibintu bitegereza kujamo inguvu nyinshi. Hanyuma turaganira turavugana ingene turemeza muri raja yuko mu Burundi ibere ryayaze abavukanyi abose rimwe, ubwoko bw'abahutu n'abatutsi baracanamwo baratemana, kandi ibihe byinshi bigenda birisubiriza kenshi kenshi. Hanyuma arambaza ati none ati uwovuga ngo ubwoko nteye, arambwira ngo ubwoko ubuhe? Ndamubwira nti ubwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa bariho. Hanyuma wewe yaratwenze bre, arambwira ati ati nta bwoko buhari mu Burundi. Nanjye ndamubaza ni none nteka tuganire rero, umugambi wawumvise ni uwo kurondera amahoro no gusasagaza amahoro, kugira inyigisho twebwe twiyemeje guhangana n'inyigisho z'amacakubiri zimaze igihe zigisibije, kandi abarundi bose barabikurikiranira hagufi. Hanyuma Dr Rugambarara arambwira ati nta moko ahari mu Burundi. Ndamubaza ni none uremera ko abahutu n'abatutsi bari batego? Ni none nimba atari amoko ni biki? Kandi ko tuzi twese bicanye, ibere ryayaze hakagira igihe bakicana, kandi byama byisubiriza kuva imyaka 65, 72, 93 no kudu. Rero arambwira ati ibintu inyishu yampaye, yambwiye niba nibuka neza, yambariye ngo ni identité politique, ngo si ubwoko. Ndamubwira rero uwo munsi ntitwari dufite umwanya ukwiye wo kubiganirako, kubera twebwe ntituragira amarecherche akomeye, ubushakashatsi cyane cyane kuri ibyo bibazo by'ubwoko. Tuzi ko icyo twemeza tuvuga tuti bwaricanye bwaracanyemo, kandi dukeneye gutora inyishu gusa yihuta. Rero ntituragira ngo tuje ngo twe tubyita ngo kuja mu kabagende, kubera twebwe muri bangwe n'ibanga mu kuranguranya abantu. Turinda kubaza ngo mbega ngo sokuru wawe na sokuruza bapfuye iki? Twe tumari raja Burundi tuvuga tuti bangwe n'ibanga, bangwe ubanguranya abantu kubera hari ibibazo bafitaniye byihuta tukeneye gutorera inyishu. Twe twana tuvuga tuti imbere yo kuja mu mizi ya kure yo kwemeza ko hari ubwoko cyangwa atari ubwoko, twebwe ku bwacu muri raja Burundi twasanze ari ikibazo twobanza kubanguranya ibibazo, abantu bakabangurukanya, hanyuma ibyo bikazoza mu nyuma. Kuvuga rero ngo turemeza ko ubwoko burahari cyangwa ntibuhari, twebwe kugeza iyi saha turemeza ko ubwoko buhari, kubera bwananicanye, abahutu n'abatutsi baricanye bapfa ubwo bwoko nyine. Rero twe tuvuga tuti bubu bwoko, iba etini, iba rase, iba identité politique, twe tuvuga tuti nibangwe. Murakoze.
ego Alphonse Rugambarara uburanyumva Alphonse Rugambarara ntari karanyumva reka mpikaze oya ndiko uh, ndakumva Peace FM ego uranyumva ego ubu ndakumva ibyo wari washikirije uvuga ko atamoka ahari nibaza ko ari ibintu bigoye gutahura ku muntu yabuze abiwe ari abo mu njyane zagiye ziraba urazi abo mu 72 bavuga yuko abahutu aribo bishwe kandi bakicwa n'abatutsi hanyuma ariko abo mu 93 bakavuga ko abo mu bwoko bw'abahutu aribo bagandaga mu bwoko bw'abatutsi ugaca uvuga ko ata bwoko buhari ahantu buri kuratera ibikomere kumbure abagiye barabura ababo kuri izo mpande zose ndagusabye gatoyi nibaza ko mutumviriza neza ibyo nshikiriza na Christian ndagira ndamugarure gatoyi nta na rimwe mvuga yuko nta bwoko buhari ariko iyo muvuze ubwoko mwebwe muba muri ko murasigura mu Gifaransa mu mutwe wanyu haba harimo ethnie aha rero niho hari ikibazo kuko mvuga yuko turi muri aliénation identitaire twese twagiye muri aliénation identitaire y'ubwoko nyomekano twita ethnie kandi atari byo ni ukuvuga ko twambaye impuzu umuzungu yatwambitse adushira muri competition yadushize ubwa mbere muri competition raciale imbere yuko iryo jambo ethnie rivugwa mu byo banditse ba Hans Meyer uwa mbere yatanguye kuvuga n'ivya Hamid Bantu tubigaruke ko badushize muri competition raciale twabaye des racistes by'ukuri kuko ufashe ama description abazungu bagira kuri abahutu n'abatutsi nukuri nuko mutabisoma mwese niba murabaye intellectuel mu kwibaza uti mbega kurya bariko baraducapa niko turi koko ubwoko nyomekano burahari kandi nibwo bwagize iyi politique ya competition kuko umuzungu yabidushizemo competition raciale ya mbere ihagaze kuri aspect physique niwe yatanguye kwandika uko abona abahutu uko abona abatutsi uko abona abatwa barabapima bagira byose ibyo none ku bami bacu ba kera kuko byariho baratandukanye abantu kubera uburebure n'ubugufi n'ibindi umuryango niwo wari identite ya mbere ubwoko rero bw'umekano mushaka kugumana ko ari ethnie burahari irindi tandukaniro yadushizemwo n'igituma mbona abatari bake badashaka kuva kuri ubwo bwoko nyomekano n'ama complexe d'infériorité complexe de supériorité zihagaze ubwa mbere kuri race kuko bamwe ko begereye uko yabacafye bavuga ko begereye abazungu babashizemo complexe de supériorité raciale abandi bashiramo complexe d'infériorité raciale ni naco gituma mu migenderanire y'abarundi ijambo akagaye ahanini ryama bigaruka muri izi ngorane twagize hagati yacu kubera iyo complexe raciale de supériorité et d'infériorité bamaze kubyinjizamo baca baja mu biharuro bafashe
echantillon y'abantu 890 na bangahe, le chiffre exact ndayiga, ariko ntibashiki igihumbi. Bamwe babagira benshi, abandi bagira bake. Haca hajamo rero complexe d'infériorité numérique kuri bamwe, abandi bagira complexe de supériorité numérique. Gushika n'ubu nico cama kiza mu bibazo bihari. Inkehwa, abenshi mbe muri nkehwa gute? Hari n'umwe yitwa inkeha canke nyabwinshi, ntumbaze, ari umurundi ijana ku ijana aruta uburundi uwundi? Twese ntituri abarundi 100%. Ica gatatu, tuvuye muri ama complexe, yazanye karangamuntu yo by'igikoroni, yo yikiravyunyura rwose, aho hambere imibereho washobora guhindura ubwo bwoko nkomoko bushasha bwitwa ubuhutu, bututsi n'ubutwa, abugira rasi nyene biba fixe fige. Ni naho bamwe aho twagira n'ubushakashatsi tubaza abantu, wasanga abafise igisekuru kimwe, umwe ari umuhutu undi ari umututsi, kubera ama critère bafashe yuko twomeka ko ubwo bwoko bise ethnicité, bise race, ama critère nibo bari bayazi, nibo bayishizeho. Kubona koko bagucapa muri naka kubera ufise inka zitanu 10 ntumbaze, hama tukavyemera tukamarana, niyo ngwara dufise aliénation identitaire. Naho mwovuga ngo kubana baducafye, ntidushobora kubana, kuko justement baducafye kugira ngo ntituze tubane neza, ko bari bazi ico bari kubara. Biranditse, ari Hans Meyer, ari uwamusubiriye w'umubirigi, mbega yitwa ngwiki, Mugesera ari hano, yaravyanditse neza ko objectif ari yo kubagabura nuko batazokwigera bumvikana, kubera ayo ma complexe nababwiye, kubera ayo mamuko nababwiye. Ibyo byose vyajeho kugira ngo twibagire yuko hari n'ikintu dusangiye. Sinzi ko Christian yibuka, naramubwiye ko ari ijambo n'ukuri, kubera ubushakashatsi nagize, hari ijambo nanka cyane yo kuvuga ngo mu budasa bwacu. Ubwo budasa n'ubuhe koko? C'est le physique seulement. None mwarabonye igihugu mu isi yose hari amahasa gusa, n'amahasa hari aho usanga atandukanye. Nitwe dukwiye kwikeguka ko en tant qu'intellectuel, kugira ngo niba mushaka ko tubana, tumenye ko batwometse ko identité zidashobora kubana, kubera ibyo baducapye ko kandi atari byo. Hariho exercice nkora mpa abo nigisha, n'ubu nobibaha mukagira devoir à domicile, nitwahura hanyuma muze mutange inyishu. Uwo yita yuko ari umuhutu yiyemera, hariho abavuga ngo batavanze amazi ntumbaze, ndamusabye yandike ku rupapuro uko acapa umututsi. Umututsi ni iki kuri we, kuva akiri muto yumvise ibiki bivugwa ku mututsi gushika n'ubu. Kuwo nawe yita umututsi koko
nawe nyine agire meme exercice ku bahutu bavuga ngo iki kuva ukiri muto wabumvise gute gushika ubu hama muze musome ivyo bintu muraza kubona yuko nta kintu na kimwe de positif kibavamo none mushaka yuko abo bantu bari negatif tous les deux bobana gute ariko iyo umuntu muhuye ko amubaza ati none ko wagize ibyo byose abahutu bagdekwivye ko bose niko bameze cyangwa abatutsi bagdekwivye ko bose nta mugenzi wagize mu ishure abyemeye agaja kubwira ati ariko burya ntameze nk'abandi yewe ya globalisation rero ahanini wemera ko uri ubwoko menya ko uri kuravuga ubwoko nyumekano bw'abazungu butazokwigera bumvikana kubera uko baducafye ukumvikana rero kuzobaho twese tuzotahura ko umwansi wa mbere yatwononye muwe yabyanditse mu bitabo ituronke na le courage y'ukubigwanya y'ukubyanga kuko yadushizemo iki complexe d'infériorité vis-à-vis du blanc yoyo turashangiye twese nitwagira iyo courage uvuga ati ibyo byose byatwiciye civilisation abasokuru bacu bubatse ibinjana 4-5 ntituzokira tuzokwama turabana igikwe hariho une anecdote nagira mvuge abo kumbura abo tungana ngaha abamukasi baraza kumenya uwo nshaka kuvuga twari ko tuganira avant entre 92 et 93 yari yakora muri Sokabu yitwa Juvenal mengo yari na comptable muri Prona kasi yonyibutsa tuyaga kuri ivyo nyene by'ubwoko baratubwira ati je hari ibintu ndatahura je ndafise abakuza dusangiye nukuri yavuga grand-père bona n'abatutsi natwe turabahutu ibyo bishoboka gute abishimwa twaragerageje kumusigura none niba umuzungu aho yagira ikarata sogokuru wawe igisekuru niwe nico bari basangiye sogokuru wawe akaba yarafise nk'inka 5 sogokuru wabo bavukana na sogokuru wawe akaba afise nka 15 yiga mu ikarata bandika yuko umwe ari umuhutu wundi ari umututsi tinivyo vyashize kandi biri kwinshi aho mu Burundi ni byinshi aha mu Rwanda ni byinshi hari uwundi w'umwigisha umengo ni Kiganda canke Muramvya sinibuka neza we yabajije abanyeshuri hari ikibazo dufise ngaha mu Burundi si benshi bazi igisekuru cabo kirenga ica 5 canke ica 6 tirekame aba bana bacu bigisha devoir bagende kubaza abavyeyi bagire igisekuru gushikaho bashika devoir baragenda barayikora barasana muhira hari abarenga 7 abashika kuri 5 hari abari no kuri 4 gusa ico yasanze abana batari bake aho bigana kuri genealogy bakoze ugasanga 2 canke 3 barasangiye igisekuru ca 4 ca 5 ca 6
batabizi yuko bari inshuti. Icyo rero yaremarutse cyane ni uko bamwe bari abahutu abandi bari abatutsi basangiye isekuru. Ni ukuri turakwiye kwikebuka, turakwiye kwikebuka tugire amatohoza y'ukuri kuri icyo kintu, kuko nta kuraje dufise yo kurwanya ibyo by'abazungu kandi tuzi igituma babikoze. Nitugire iyo kuraje, iyo porte d'entrée raciale tuyange, tuje muri porte d'entrée y'ukuri yo kumenya kahise kacu, tuzi ingene aya maroyaume yacu ingene yubatswe n'imiryango, ntabwo yubatse n'ubwo bwoko nyomekano. Twari dukwiye kwiyambura nk'uko uja kwa muganga ukivuza ugakira. Aha rero nashaka gusigura neza, ntimusubire kuvuga ko mvuga ngo nta bwoko buhari. Mugabo ndabivuze mu Gifaransa, nta ethnie ihari, nta race ihari, kuko mumenye yuko batanguriye kuri ethnie. John Speak, nibutse izina ryiwe, John Speak. Rero aha niho no sigura neza, tutahurane twese uko nabisiguye. Uvuze ethnie mu Gifaransa ndakubwira nti sivyo, iyo ethnie ni ubwoko nyomekano. Yego gerageza usongore. Ntayihari. Murakoze cyane. Ego reka mbanze mpijambo rero Munezero, Professeur Munezero Deo, nawe ari kumwe natwe, akunda nawe kugira icyo avuze kuri ibintu bijanye n'amoko n'amacakubiri. Deo, nimba unyumva akanya ni gwawe. Ego urakoze cyane, sinzi yuko munyumva mwese. Ego turakumva. Ego nkuko wamaze kundondora, nitwa Prof Deo Munezero, abansanzwe nserukira ishirahamwe RENAPE Burundi, Réseau National pour la Promotion d'Équité. Muri iki kiganiro dutumiyemwo bamuvuga muti mbega mu Burundi hariho amoko, birakunda yuko yobana mu mahoro. Ntandukanye cyane n'ivyo Dr Alphonse Rugambara avuze, nubwo hari icyo bita gusunika ukwega kugira ivyo uvuga utahura n'ivyo wemera n'ivyo ukora mu mikorere yawe, ukaza gusanga bitandukanye cyane n'ivyo wifuza yuko abantu bakora muri rusange. Ivyo ndabivuze kubera tuvuga ati amoko abaho mu Burundi birashoboka ko abana ko Munezero Jesse ndiko ndakumva ndondeza, sinzi ko nimba wewe umwumva. Mwoba muri ko muramwumva Prof Munezero? Prof Munezero ntituriko turakumva habe na gato.
ego ndondeza ngira urafise ico uvuga karibu mu kurindira ko agaruka ngira yamanutse citonga tumuduze. Ndondeza ego akanya ni gwawe urashobora kugira ico ushikirije. Ndondeza akanya ni gwawe. Ndondeza uranyumva? Ndondeza uranyumva? wari watu ego ndakumva ufite wa mutinza ama micro yose twese hamwe Oh, yose wabihagaritse. bari batubwiye I'm sorry for that. I'm sorry. ego ngira yo bandanya nibaza ko wagombye guhagarika micro y'umuntu umwe Nashatse hariho ego. wasanze wazugaye twese. Oh, harimwo umuntu ariko arateramwo induru kandi prof Dewe yariko avuga ibintu yaratanguye kuvuga ego nibaza ko yobandanya. Dewe nimba utwumva urashobora kubandanya. Deo none ari ngaha ai ko ntamubona mu wa speakers yitwa Deo uriko aravuga canke yamanutse azi ngo vyapfuye we ngira araba ko atagize iyindi demande kugira agaruke. yavuyemo Okay. Sinzi rero reka imbere yuko kumbure natwe duhana ijambo tukavuga tubanze dusubize ijambo Maître Christian ngira wumvise ko ntahe Alphonse Rugambarara aravuga neza yuko aremeza ko amoko mu Burundi abaho mugabo akabishira mu miryango ahubwo akavuga ko ethnie arizo zitabaho mu Burundi. Ivyo byo murabihuriza ko kuko nk'uyu wa Renape wewe ujya asanzwe akunda gushikiriza cyane ibivugwa ko aba bahutu bakorewe cyane ihonyabwoko ryo mu mwaka w'1972 wewe bigaragare ko ashobora kuba anavyizera ko kumbure nizo ethnie zibaho mu Burundi. Maître Christian ngira wumvise rero ibyo Alphonse Rugambara sinzi ko uhuza nawe sinzi ko ibyo yavuze uvyemera anye ndabibuza ko intumbera kino kiganiro no kugira ngo abakiri bato dutahure kuko nakamaramaza aho ubona umuntu aje akakubwira ufise imyaka iri munsi ya 30 akakubwira ko wamaze abiwabo kandi utazi ngo vyabereye he utazi ni ngo habaye iki ahubwo ukumva ariko arakwagiriza ko wamwiciye kandi atavyuzi kandi byose bikagaruka ku moko. Maître wumvise icyo Alphonse Rugambarara yavuze ubu unyengera wata ko nawe ndumva uravuga ko izo ethnie zihari mugabo zikwiye kubana mu mahoro. Mugabo Alphonse we akavuga ati nusoye kuva ko ethnie zibaho ahubwo uvuga ko mu Burundi haba amoko aho yavuze ngo haba imiryango ngo umwama kubaza umuryango ngo nta kubaza ico warayuriye. Ijambo ni gwa ego murakoze fibe ego nukuri kose nkuko bivuze twe tuvuga tuti amoko arahari kandi n'ikimenyamenya yaracanyemwo ibere rirayaga rero ni isamvuga ni abamoko ethnie mu gifaransa barasi ba identité politique twebwe dutegerezwa kubana iryo zina ryo kuvuga abahutu n'abatutsi barahari mugabo rero wanashaka Dr Rugambarara je no ushobora kuvuga nti il est de bonne foi ashobora kuba bikora kugira intumbero ibe tugire intumbero imwe kandi biramaze kugaragara yuko intumbero ari imwe yo kugira aba bantu nimba tubita amoko tubita ethnie tubita race tubita kitiki kugira dutore inyishu mugabo rero twigaho dufite ibibazo
nk'uko twabibandanye tubitohoza ko na leta y'u Burundi ibivuga uko atamoko ahari, hanyuma n'uwo wa renape hagiye kuvuga yuko yemeza yuko atamoko ahari. Mugabo rero mwahandi tuvuga tuti turabe neza yuko tudashobora kubakira ku mucanga, tugasanga naho twokwemera ko amoko atahari akava mu majambo mu bitabo, mugabo mu mitima akagumaho. Rero mvuga nti tugende gahoro kuri icyo kibazo, kubera tubanze tuvuge tuti okay, abamoko abarasa abaretini twiga ingene dukiranya, hanyuma ibyo byo kuja muri birebire kubera inganda inyigisho z'amacakubiri ziriko zirarandagata kuri tere, ntaho bideha bimeze nabi. Inyigisho ziba ziracana cyane ko bavuga ngo bigisha abana ibintu by'ubugesera, umuntu atuvuga n'amazina. Hanyuma aho ngira tugira amakenga muri raja Burundi n'ubundi, twebwe duhora gutohoza twumva na leta y'u Burundi ivuga yuko atamoko ahari, mugabo bakavuga ngo nta moko ahari, mugabo ukaza wumva barahindukiye ngo bariko basaba kwemeza ihonyabwoko ryo mu 1972 ihonyabwoko ry'abahutu. Ubwa mbere bavuga ngo nta bwoko buhari, mu nyuma bakavuga ngo twemeze ihonyabwoko ry'ubwoko n'ubu. Rero je mvuga nti turabe neza intumbero umwe wese abiha. Dr Rugambarara arashobora kuba ari do bonne foi bazi ivyo avuga. Rero aho ngaruka rero ni ukuraba ntitugwe mu mazi tuyita ikiziba, dusanga harimo abantu boshobora kubera ivyo bintu birakomeye. Ivyo bintu twemeje yuko atamoko ahari, ivyo bizoja muri constitution, si ibintu byo gufyina, bizoja muri constitution byandikwa. Twebwe rero tuvuga tuti twitondere ivyo bintu bizoja muri constitution, tugende gahoro tubanze tubanguranye, tuvuge tuti mwabona abantu muri ko muri inyigisho z'amacakubiri, hagarika abarundi babanze imitima isubire hamwe, kubera imitima yarahungabanye, abarundi baricanye baramaranye kandi bapfa ubwoko bw'abahutu n'abatutsi. Rero tuvuga tuti rero tugende gahoro, ntidushoboke tuvuga amateori akomakomeye, tubanze tuvuge tuti bangwe, tubanze imitima ibanze isubire hamwe. Dr Rugambara nawe nibaza ko aja kugira icyo abivuze. Twe tuvuga tuti none ko mu itorero bavuga yuko atamoko ahari, muri leta y'u Burundi bakavuga ko atamoko ahari, hariho n'abandi n'iyindi migwi ivuga ko atamoko ahari, babisigura kumwe canke intumbero n'imwe. Twebwe rero tuvuga tuti tugende gahoro, kubera turashobora gusanga hariho abafise intumbero nziza kandi baramaze kuboneka, tukavuga tuti hariho n'abandi baba bafise intumbero yindi umuntu atazi yuko yotuma umugwi kanaka ugenda akabwiriye. Nizo tuvuga tuti tugende gahoro. Rero ndarangije nitugira amahoro. Halo? Ego, reka mukurindira ko agaruka Maître Prof Deo. Ndagusabye gatoyi nukuri. Ijambo ziri ku nama, niba unyumva murakoze cyane. Mwampaye ijambo canke ndindire Dr Rugambara? ndabasabye gatoyi nukuri ngaruke gusigura, kuko baguma bamvugira ibyo ntavuze, kandi si byiza kuko ntiduza gutahurana. Ubwoko nyomekano burahari, ubwoko nkomoko burahari. Icyo nasiguye ni uko
ijambo ubwoko mudashobora kurikoresha byonyine nk'uko abazungu n'abo bigishije b'abarundi baguma babigarukako. Aha icyo ndiko ndavuga simvuga ibyabaye muri politiki n'ibindi, mvuga ingene batwubatse gushasha uko tutari natwe tukavyemera tukaca tuja muri ya makompetisiyo gushikaho naho twicana. Kuko ushaka gukira ingwara iyo muriko murarondera yuko twobana, nabasiguriye kandi ngume ndabishimikako mugumye muri ubwo bwoko nyomekano ntimuzoshobora kubana, kuko hari amacomplexe de supériorité, complexe d'infériorité, amaprejuge muri mu mafamiye yanyu muvuga aba n'aba, dushireho n'ubwicanyi bwahabaye, biragoye cyane. Ariko ni exercice dutegerezwa gukora. Rwagasore atsinda abazungu, ivyo yandika avuga ati mumaze imyaka 50 mubiba amacakubiri muyashyira mu Barundi. Nta numwe ngaha ashobora kuvuga igitigiri cyabo bisaba Hutu baratwara barabaganwa ariko abazungu bakabakura, ariko mu nyuma mukaza kuvuga ati n'abatutsi n'abahutu niki, kandi muzi igituma yabaye. Aha rero twumvikane koko ntihagire n'ukuri usubira muri intervention avuga ati navuze ngo nta bwoko buhari. Oya, ubwoko nyomekano, ubwoko nkomoko, namashiraho isiguro y'icyo ubwo bwoko muri ko muravuga. N'ubwoko bw'inka burahari, n'ubwoko bw'ibiharage burahari, ubwoko mbansi nshaka kuvuga variete kuko nico kirundi nyaco. Ico kirundi kindi muza ndavuga ngo nta bwoko buhari. Oya, ubwoko burahari, ubwoko bw'ibiti burahari, ubwoko bw'inka burahari, ubwoko bw'abantu burahari. Ariko ico mu bukoresha niyo nyomekano umuzungu yadushizemo. Ngizeye ko mutahuye koko ntibyoroshe, kuko nayo maprejuge nyene n'ibindi twagiyemo atabushakashatsi buba burimwo. Ubwoko nyomekano burahari, ndabisigure kandi burahari please. Nibyo dushaka gutorera inyishu rero kugira ngo effectivement tuze tubane. Murakoze. Kunama urashobora kubandanya uvuga mu kurindira ko Renape agaruka. Niwaheza kuvuga harakurikira Patrick, nyuma ya Patrick kurikira Optimist, hama tubandanye tuganira. Renape numvise ko hari ibyo yareka arashaka kuvuga, mugabo ndamusaba yongera avemwo n'ubundi aca duga, kuko ambwira ko yasabye mikro mugabo je ntawe mbona. Nagerageza amanuke aca yongera duga. Murakoze. Murakoze kumpa ijambo. Ndabaramukije. Murakoze gutegura ikiganiro Radio Peace FM. Jewe nje kugira intervention, mfise remarque, nkagira n'ikibazo, nkagira n'ico nterereye kuri ibi umushingantahe itorero Burundi Dr Rugambarara ariko aravuga. Nari mfise akabazo nkitangura. Radio Peace FM nagira ndabibarize, nimba muri radio by'ukuri muhera he kugira mwemange ko habayeho nyabwoko y'abahutu 1972. Numvisemo bishimangira, ico muraza kucishura canke ngira byo byabaciyemwe, kuko numvisemo bivuga 3 fois ko habayeho nyabwoko muri 72 ihonyabwoko y'abahutu. Ico murashobora kucishura? Reka ngireko nariko mvuga ibihora bishikirizwa n'uyu wa Renape ko biri mu byo ahora ashikiriza, ntabwo ari twebwe twabivuze. Kumbura ngira niyagaruka araza kuvyivugira, ntabwo ari twebwe nariko ndamupresenta mvuga ko
mu byo asanzwe yandika wewe ashobora kuba yemeza ko ubwoko buhari koko mbona mu makuru bakora bemeza ko hari ubwicanyi bwawe 72 naciye ndanagira ko mbere mvuga ko hari n'abavuga ko ari ubundi bwagiye buraba mu bihe bitandukanye twebwe twabivuze ni Renate bivuga urakoze cyane icyo rero nagira mvuge ku byo uyu mushinga ntahe Dr Rugamara avuga ati ubwoko nyomekano canke ubwoko ndemano sinzi ko uko bivuga birangora kubihotena cyane jewe ico kintu numva umenga ni ikintu gitera confusion kuko haraheze igihe nk'amezi arenga nk'atatu duhuriye kuri space nk'uku nyene ico gihe hari Dr Rugambarara hakaba n'uwitwa Rukindikiza nabo bavuga ibintu nk'ivyo ni je nazanye bavuga ko atabwoko buhari kahema je ntanavuga nti wonsigura gute ko atabwoko bubaho mu bantu kandi habaho ubwoko mu biharagi haba ubwoko mu muceri haba ubwoko mu mashevo ariko numva nawe ari byo asigaye akoresha ayo majambo nabihomartse maze iminsi ndavyumva numva umengo harimo akarusho ku byo yatanguriyeko ico nagira mvuge ku byerekeye amoko abahutu n'abatutsi ijambo umuhutu ijambo umututsi sikidagi sikibirigi sikijapone ni ndimi z'ikirundi n'ikinyarwanda la preuve tubihurira ko n'abanyarwanda n'abarundi urwo rurimi ni rumwe presque rero umuzungu aje agasanga hari abahutu n'abatutsi hari ikintu yabikozeko ni ikintu kidushikira umunsi tukagira ingorane z'ubwicanyi nico yabikozeko ariko nta muzungu yaje ngo ashike avuga ati avuze ifirimba ati ubu nshaka ko abantu bitwa abahutu nshaka ko abantu bitwa abatutsi jamais yabisanzeho ahubwo wovuga uti yabikoresheje iki hari abavuga ngo yarapimye amazuru hari abavuga ngo yaraharuye inka uwo muzungu ntiyariko abikorera abarundi iyo ariko aharura inka kwa kanaka vyahuriranye n'uko ari umututsi iyo rapport ntiyarayizaniye abarundi bari bazinanye ariko apima amazuru agaharura inka iyo rapport yayijana iwabo kuko bobo ntibazi umuhutu n'umututsi ico arico yarabishira abaguverineri bamutumye i Burayi naye abarundi n'abanyarwanda bari bazi umuhutu n'umututsi ico arico nta nico byari bitwaye nta nico byari byishe ariko kuza kuvuga ngo kuba umuhutu ngo ni nyomekano ngo kuba umututsi ni nyomekano sivyo na gato nkaba nciye ngira ko ndamwibariza ku nyigisho atanga umushinga ntahe Dr Rugambarara kenshi na kenshi umuntu avuze ngo ku ma recherche nagize kubiki hari reference ya université ubu bikorana nayo canke ibintu academics ibintu scientifique biteza kuba biri hatasha université mutugire université mukorana ivyo bintu kuko ni ibintu bitera confusion itanakenewe twebwe abarundi n'abanyarwanda twashobora kwitwa XY pour ces groupes zifitaniye ibibazo ntaco bihindura hari uhejeje kuvuga ati urashobora gufuta abahutu ugafuta abatutsi ariko mu mitima y'abantu bizokwamaho na cane ko hari ico vyononye ni iki wa mukoroni yaza gupima pardon wa mukoroni yaza gupima amazuru agaharura inka akagira iki abo yarabishiriye hari ico babikoresheje baragarutse bati aba rero twasanze bameze ukunuku bakaba bigenza uku abandi bigenza uku abandi bameze uku hari umugambi ndabafiseko uwo mugambi yari afise ku barundi canke abanyarwanda ntitubitandukanya kwari kubatandukanya kugira abadomine diviser pour régner yakoresheje ibyo asanzeho nkongera nkavuga ntarandiriye aha hakurya muri Congo genda muri za Sudani genda muri Uganda hariho amoko ntaco vyononye hari uwitwa umubembe ntarara adasinzire ngo bamwise umubembe canke ngo hari ama etude yo gufuta umubembe ntibishoboka
hariho abanyankore hariho abatoro hariho abaganda abo bantu babanye neza nta kibazo bafitaniye kubera bo umukoroni ntiyaje ngo abopoze les uns contre les autres hanyuma kuvuga ngo ubwoko nyomekano nta muntu n'umwe bomekera ubwoko buvahe umenya so yakuvyaye abafise nawe se yamuvyaye nawe akagira se yamuvyaye akagira nabo bavukana abo bantu bo iyo umuryango ni papa mama n'abana abo nabo bafise abo bakomokako bakagira nabo bavukana nabo bazovyara nabo nico kigira ubwoko bifise aho bitangurira ni nka ensemble mathématique hariho ensemble iri inclus mu yindi ubwoko si ikintu giparashita canke gihagarara mu moment donné ntushobora guhagarika ubwoko kandi abantu baguma bavuka kugira ngeze aho nashaka kuvuga nti iyo umuntu agerageza kuvuga ko atabwoko buhari yobwira ikintu cabaye muri 1994 mu Rwanda hari abantu bapfuye byemejwe na ONU ubivuge mu Kirundi kuko nta etni twavuze uvuga ngo habaye iki mu Rwanda muri 1994 avril 1994 au Rwanda nta ikivoka ihari habaye iki mu Kirundi hari ijambo ribivuga tutagiye guca mu majambo yo hanze ngo etni hari ikintu cabaye en 1994 au Rwanda en avril hari ikintu cabaye bacita ngo iki canditswe cemejwe na rapport ya ONU citwa ngo iki nico nashaka mushinga nahe Rugambarara atwishure murakoze Rugambarara bakubajije imbere yuko Patrick avuga sinzi ko wokwishura uwo mupfasoni nsubira kwishura nk'uko nishuye kare kuko iyo twagiye muri alienation identitaire tutiyizi ibibazo nk'ibyo birahaba kubera nabivuze na kare ubwicanyi bwahabaye préjugés éducation et tout ça kubera ko uko umuzungu we asigura ubuhutu ubututsi n'ubutwa byatumye hajamwo nécessairement ibibazo kubera yaraduteranije n'imbere y'ukuza kuri 94 dutangurire aho byatanguriye mu bitabo aya ntibyoroshe kusigura iyo tudafise le même niveau d'information ku byabaye n'igituma byabaye 1959 mu Rwanda baravuga revolution iyo revolution yakozwe n'abazungu yakozwe n'abantu babiri principalement n'uwa gatatu Sididier yacaja mu Burundi ashaka kubishirayo niwe yagwanye cyane na le prince Louis Rwagasore nukuri ndabisubire nkuko nari nabivuze mu biganiro biheruka murasoma igitabo cya Rwagasore Paroles et écrits du prince Louis Rwagasore cyanditswe na Christine Delory muzobona ingene yari muri iyo ngwano yo kugwanya ko batwomeka ko ibitari byo arababwira ati ako kazi mwagakoze imyaka 50 ubu hageze ko twikukira muciye muzana ibibazo Colonel Logiste mu Rwanda niwe yagize ijya revolution ya Parmehutu ari kumwe na Monseigneur Perodin bujya bwicanyi bwahabaye
nabo babukokeje kuva ubwo yama distinction batugiramo hongeramwo amaraso, hongeramwo ubwoba, hongeramwo vyinshi. Vyatunaniye rero gusubira inyuma. Reka ndamusomera akantu kamwe ka Colonel Logiste wenyene yanditse mu gitabo yasigura yuko revolution ari we yayikoze. Description y'umututsi: longiligne, maigre, intelligent, racé, cultivé, belliqueux, dominateur, impitoyable, n'ayant à part la couleur rien de nègre, joues creuses, pommettes saillantes, nez courbé, fier, distant, maître de lui, sans pitié, dissimulateur, poli, usant de la lance ou du poison, vaillant, audacieux. Ça, c'est la description de Mututsi d'après Logiste, le patron de la révolution de 1959. Le Hutu, type bantou, sympathique, petit, trapu, tête grosse, figure joviale, nez largement épaté, lèvres énormes, expansif, bruit en rieur simple, peau très foncée, cheveux fissurés, prognatisme, belle proportion des membres sédentaires, aptitude agronomique, organisation patriarcale, simplicité de mœurs, sociabilité, jovialité, ami de la Belgique, bon catholique et pro-belge. Voilà les descriptions. Il y en a beaucoup. Chacun y est allé à la hauteur, barabanditseko, etc., etc. Barabyigishije mu mashure n'ibindi byinshi. Rero igituma ndabwita ubwoko nyomekano ni kubera ayo madescription, nta kindi. Ikindi naco nuko insiguro abami abakera baha ubuhutu n'ubututsi, urashobora gufata ijambo rimwe umuhutu umututsi umutwa ukabiha signification abakera bari bafise na signification abazungu bayihaye, ukongerako na signification abarundi bagumye muri iyo aliénation identitaire bayihaye mu gihe bashikiriye indépendance. C'est la compétition namye mvuga yaje muri politique, de telle façon